Ubu tuvugana Gusto ariko arishuzwa imodoka yahawe n'umu ex wiwe. Mvuze ex aba ari umuntu bigeze gukundana mugo ariko baza gutandukana. Kuba tanzi nkabanitwa Jafari cyangwa nyite promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko bishaka. Guys, narababwiye ko Jenzo bazanira amakuru ameze neza, amakuru atomoye. Riri Sharon akaba ari umurundi kazi yuzuye ariko akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari umukobwa yagiye mu rukundo n'umurimbyi akomeye ngaha mu gihugu cy'uburundi, akaba bamwitwa Melanie Boye cyangwa umwitwe Gusto bivanye no kuvyumva, cyangwa umwitwe umwana w'isezerano. Umwana akaba ari ku mwanya ngaha mu muziki w'u Burundi. Umwana bavuga ko ari kingi mu muziki, niwe yari mu rukundo n'umurundi kazi akaba yitwa Riri Sharon, akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukuvana kwabo sibindi yamufatanye message za DJ Fernando avuga ati jewe mutoya wanje cyangwa mukuru wanje ahari jewe sinohaja kimitamo guheba. Uyo mukobwa rero Riri Sharon akaza kugirisha vu yawe yo yaramutotse. Riri Sharon nawe akaba avuga yuko jewe nkeneye utwanje, ivyo nakuguriye byose nkeneye bigaruki wanje kukubera jewe nawe ntaco tugifana. Guys, narababwiye yuko jewe Jafari promoter nzobazanira amakuru ameze neza, amakuru atomo. Nyitwa Jafari cyangwa nyite promoter bivanye nuko uvyumva cyangwa uko ubitaho cyangwa uko ubishaka.